Hosea igice c'icumi turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Nomero zo hepfo kugira ngo tuhabone neza n'amajana 983. Ibyago Abisirayeli bagize ntabwo mwabona yamagariye. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Abisirayeli bari umuzabibu utotahaye wama izabibu zawo, uko ivyo bamye vyabaye vyinshi niko bagiye bagwiza ibicaniro vyabo vy'ibigirwamana, kandi uko igihugu cabo cagiye imbere niko bagiye bashariza inkingi z'ibigirwamana. Bagira imitima ingahe? Noneho babonetse ko urubanza rubatsinze. Imana izosangangura bya bicaniro byabo, isatagure za nkingi zabo. Yesu ahabwe icyubahiro. Mana uri mu ijuru, turagushimira, turaguhaye ikaze. Mpagaze imbere y'umugeni, igikorwa kitoroshe, igikorwa gihambaye, igikorwa cyo gutinya, ariko ndaguhaye ikaze. Sishoboye Yesu, ariko ndagomba ushoboye. Ndagomba bari uvuga, ndagomba ijwi ryawe ryumvikane, ndagomba ntabarizi jewe, kuko jewe ndi umusizi w'inyagomba, ariko mpemuye abe muri iri shengero. Hanyuma uce wivuga, gakumwe wivugira ku musozi Karumeli, isi ikabime. N'ubu tuguhaye ikaze. Imigabo y'umwansi ifatwe mpiri, ubushobozi bw'ijuru bugaragara aha. Urakoze kuri Imana, kandi urakoze kuri aha. Yakobo aravuga ngo aha hantu hari Imana, turagomba aha hantu hari Imana. Ni ku bw'izina ryawe Yesu, amen. Turashimiye Imana yo mu ijuru, abaririmbyi b'korali ya mbere bagiye barakora cane ku majambo aza kuvuga. Yesu abahezagiye, kuko utanga n'umwe. Tuvuze bavuze ngo ninde atokumvira Imana akaba amahoro? Ntawe, nta n'uzoba. Ni muri kino gihe ntawe uriho. Uko yomera kose utazokumvira Imana, nta mahoro azogira, azoronka. Yesu abijubahiro. Hanyuma rero turamaze gusoma aya majambo muri iki gice c'icumi. Hosea atumwe n'Imana kuyabwira Abisirayeli. Aha turabona muri kino gihe cyari igihe Abisirayeli bari basubiye inyuma cyane, kandi cyari igihe n'umukozi yakora agira ingorane. Murazi ko muri iki gihe cya Hosea ariho yabwiwe kurongora umugore maraya aramuvugishwa. Bigaragara ko cyari igihe kimeze gute? Kibi. Hanyuma rero Imana icibarira Hosea kuvuga aya majambo ngo agende ababwire Abisirayeli ko bari umuzabibu w'izeye utotahaye, wamiza izabibu zawo. Uko ivyo rero bamye byatumwe kubabwira byabaye byinshi, niko bagiye bagwiza ibicaniro byabo by'ibigirwamana. Ni ijambo ngomba tuvugane ko ijambo nakuye muri aya majambo tugiye kuvugana ko ni ijambo rivuga ngo abantu ibyaha bakora batavyihanye bazobibaza. Turi kumwe? Ibyaha dukora, ibyaha biriko birakoreka mu gihugu cyacu cyangwa mu isi, hatabonetse abaje imbere y'Imana ngo barire, uzobibaza. Hosea rero
Icyo twumvise ijambo ry'Imana nguko itunga rigwira ngo niko n'amababa agirane amera agateba kagirane akaguruka. Siko twasomye barahe. Rero Abisirayeli bamaze gutera imbere, bamaze kuronka byose, baciye bibagira Imana, begukira ibigirwamana. Hanyuma Imana ibara Hoseya ati genda ubabwire ko ibyo bariko barakora urubanza rw'izehe rurabahanira. Boko bwabo babona kumenga byoroshe, ariko Imana ikihagurutsa umuvugishwa n'Imana Hoseya ati genda ubabarire kubera icyo, kubera bahindukira ibigirwamana urubanza rubaje ko n'ingoga giturumbuka kuko baze kugira kuko batunze banezerewe. Twumvise mu byama byabo uko byakwiye, uko batera imbere niko bahera iki mu ishengero ryacu rya Pentekoste kugira ngo uku niko byahoze kera, ariko aho dutera imbere ntibibe bigwiriye. Urubaza nuko atakiriho, umutama w'uyu ukamubaza igihe cyabo nticyari bimeze, ariko ko twatera imbere, ariko ko turiko turatera imbere ubutunzi bukagwira, nico gituma ishengero rifise ibibazo. Abisirayeli baca baratunga, Abisirayeli bagira amatungo akomeye amatishi, ariko baca bifatanya n'abayahudi. Yesu adutabare, Yesu atugirire imbabazi. Ko mubona rigwira, pasiteri w'ishengero rigwira, abari ku bandanya gufuka. Kuko tutafukama n'abagwanyi bazoba. Yesu atugirire imbabazi. Usomye aho Hoseya 9 ku murongo w'9 urabona ingene biyumanije, havuga ngo biyumanije birengereje. Nivyo izo kwibuka ibigere bitanu byabo, izobahanira ibyaha byabo nk'uko byabaye mu gihe kigereya. Ni ukuvuga rero ibyaha bikorwa, ibyaha dukora nitutabyihana, nitutaca bugufi, ni ngombwa tuzobibazwa. Bikora ya mbere baririmbira mu gihe cya Nowa, bibwira mu gihe cya Nowa nta basemere, Nowa yarasemere kandi yaravuga, ariko ko batihanye umunsi urabagize waraje. Iki gihe cya Hoseya byariko arabura abarira ibigiye kuzohava bibako, kuko mu gihe kitari kirekire cyane ikinyago cyashiye Abisirayeli bazova mu kinyago. Nk'uko n'uno munsi abakozi bari mu bushobozi bw'Imana bakwiye kuburira ishengero, kuko Yesu ari hafi kuza byose. Ntibizogumu mwumva imburi zivuga, mwumva abakozi bavuga, icyo twosaba ni iki? Nuko twosaba Imana igasuka ubushobozi budasanzwe mu ishengero kugira ngo ibyaha bishishikare gushukwa. Kuko muri ino minsi tugezemo si ishengero gusa, n'abaherezi barirongoye bariko barakora ibintu. Nico gituma dukwiye guca bugufi. N'abaherezi barirongoye harimo bariko barakora ibintu. Nico gituma hatoye
bishimishije kandi bituma Imana bibabaza bose ikora ibikomeye muri twe. Yesu adutabare, Yesu atugirire neza. Ushishiye gusoma urabona ingene Imana yagiye igenda irakora, kuko aha twumvise ariya ku murongo w'icenda ngo icyaha cyabo cyari kimaze kugereranwa n'abantu b'i Gebeya. Kumure turaza kuhavuga cyane. Atutumyaje ku murongo wa gatatu urabona ingene Imana yashishiye kubwira Hoseya ngo ababarire ngo ni ukuri bazohava bavuga bati nta mwami twagirane. Bizoba bibabaje. Amen. Bizoba bibabaje. Ishengero rya Pentekoste rizovuga ngo twakoze ibyaha twabuze abaturage. Bizoba bibabaje, bizoba biteye ubwoba mwakozi. Ishengero rizoza abaturage imbere ya Yesu. Tube maso tugabe, tube maso tugire, tugabe n'abakozi b'Imana. Umuntu wese agabe amenye icyo ariko arakora kandi amenye igihe turiko turakoramo n'igihe kigumye, n'igihe cya Hoseya, igihe cyari kigoye. Muri ico gihe cya Hoseya abantu bari bameze nk'umuka tuzigira uruhande rumwe n'abantu bazima bariho. None munsi abantu benshi bameze nk'umuka tuzigira uruhande rumwe kandi bari mu ishengero kandi basangiza arabakora ku vyera vy'Imana, ariko zigiye uruhande. Yesu adutabare. Amen. Yesu adutabare. Muri ino minsi dukwiye kwigwa tudatinya nk'uko Yohana yabwiye kubivugwa. Some hariya mudashobora igice c'icenda urabona n'igice c'icumi ingene Yohana yabwiwe kubwo umumarayika we ntiyakira agatabo kandi mu minwe y'umumarayika acagirane akaje aheje kukarya kamusose komere kagire kabururire kuko ubutumwa bukomeye. Akeneye inkomezi, akeneye abakozi bafite inkomezi muri ino minsi badatinya bavuga bataraze n'abagahanza bakababwira bakihana kuko igihe tugeze muri. Yesu adutabare, Yesu atugirire imbabazi bakabwira neza ko batihana ibyaha bazobibaza. Niba abamarayika barakowe bagendeye kuzohanwa, nta muntu n'umwe wakoze icyaha atazokibaza. Nicyo gituma muri ino minsi umuntu akwiye gusubira inyuma muri kahise, akiri umusore, akiri muto, ibyo yagenderemwo, ibyo yakoze akabigenzura, akabyihana. Nidukorere ubusa. Hari abo byashitse bakiri bato ugasanga barakora inda, hari bakihana batabyihanye neza. Iki gihe nicyo kwihana. Wihane, twihane, umuntu wese yihane kuva mu bwana bwiwe ibyo yakoze, kuva ibyo yakoze abyihane, kuko tutihana ntituzobona. Yesu adutabare, Yesu adutabare. Ibyaha biriko birakorerwa no mu gihugu cyacu biteye ubwoba. Ni bande bariko imbere y'Imana bakaboroga. Ndabihana, nabihana ibyaha. Yesu atugirire imbabazi, Yesu akugirire imbabazi, Yesu adutabare, adutabare. Abakozi muri ino minsi dusaba umuzingo, dusabe kurya umuzingo, duhabwe inkomezi. Hezekiya agiye kurya acabwirwa mu ruhanga rwiwe. Imana yarukomeje. Nawe tutakomera Imana tuzohagarara imbere y'ahabu. Abakozi b'Imana tudakomeye impanga kugira ngo tuzahagarara imbere y'ahabu. Bahabu baraje, impwemu ya Yezebeli iri kwiyakora. Hakeneye ba Eliya bari mu bushobozi bw'Imana. Bahawe umutsima bakawurya, bahawe umukuza bakanywa amazi. Abandi bagiye guhagarara
babwira ishengero ntirihamwe rivuganwa nta mwana twakira nta muherezi twakira Yesu adutabara nta bungere bari icyo gihe Yesu adutabara cyo cyangwa kizobe muri iki gihe tube maso ubwigere twese marigeki Yesu adutabare Yesu atugirire imbabazi Yesu akangurire imitima ishengero ryawe iri jambo ryiza rivuge muri iki gihe iri jambo ryiza rivuge muri iki gihe Yesu atugirire imbabazi Nera nibu Aja twatuka mizimana ku murongo w'icenda ingene abantu bari bameze nk'ikebeya dusomye hanyene turi muri ku murongo w'indwi avuga ngo ivy'i Samariya umwami waho akamirikiye nk'ikuro ryo ku mazi ibitabo byatabwe muri Abeni aribyo gicumuro cy'Abisirayeli navyo bizosanganurwa amahwa n'ibitovu bizomera ku bicaniro byabo maze bazobarira imisozi bati nimudufuke n'imirambi bati nimutugweko Yesu adutabare inshuti z'umusaraba iki gihe cya Hoseya cyari igihe kigumye cyari igihe kigoye cyari abantu nk'uko twabivuze usomye mu gice cya 4 n'icya 6 reka n'ikindwi urabona ingene abantu bari bameze n'ingene icyo gihe cya Hoseya nabubwiwe yakwema induru arira hazogera igihe Hoseya abwira umugeni babarire yuko bazozogera igihe bakarondera imisozi ngwigire icyo gihe kiza kigere pasiteri uvuga uti ndacuna icyo nari kuvuga mu gikungu narakibuze Pawulo avuga ngo ndacuna amaraso yanyu sinzoyabazwa icyo gihe bazoreka barondera imisozi nawe uzoba uri mu ruhande rw'Imana cyangwa ufukanye uri kuraba umutima ndacuna icyo wanageze kuvuga mu gikungu narakibuze ntibazavuge ngo nta mwami twabirana ntibazavuge ngo nta muherezi nagize Yesu adutabara Yesu atugirire imbabazi Yesu atwongere inkomezi bizoba bikomeye no munsi umengana ibisanzwe ariko bizoba bikomeye Yesu adutabara Imana rero ku rugero rw'Abisirayeli bamaze gukora uko yakerebuka ibyaha bakoze bakorera Gebeya Imana ikirabyibuka Yesu adutabara dusomye abacamanza muri icyo cyaha Imana ariko abagiriza sabe umuntu iyo barabona neza amasomero abacamanza so mu gice cya 19 n'amajyambo menshi ariko ntazi kuyasoma yose ntabwo amasoma yari ku murongo wa mbere ageze ku wa 3 acananga asoma umurongo wa 10 acananga amasimbe asome kuri 19 ajya Yesu igice cya 19 ku murongo wa mbere ibyabaye ku mulewi n'umugore wiwe maze icyo gihe Abisirayeli batangira umwami maze
icyo gihe abisirayeli batagira umwami maze icyo gihe abisirayeli bataragira umwami, hari umulewi yari yaragiye kuba mu misozi ya Efurayimu yo hirya, yari yarongoye umugore ava i Betelehemu mu Buyuda. Bukeye umugore wiwe amucumurako, arasambana, arahukana, aja kwa se i Betelehemu mu Buyuda, amarayo nk'amezi 4. Bukeye umugabo wiwe arikora, aramukurikira kugira ngo amuhendahende amugarukane. Ajana n'umuntu wiwe n'indogoba 2. Ashitse iwabo w'uwo mugore, se wa nyamugore amubonye aza kumusanganira anezerewe. Ku murongo w'10, ariko uwo mugabo ntiyemera kurara, arahaguruka aragenda ashika aharabana n'Yebusi ariho Yerusalemu, kandi yari afise indogoba 2 ziriko ivyo kwicarako n'uwo mugore wiwe bari kumwe. Kandi bashitse hafi y'Yebusi buriko burira, wa muntu abwira shebuja ati, ehe ngo tukevye twaka indaro muri kirya gisagara c'Abayebusi. Ariko shebuja aramubwira ati, nitwokevya ngo tuje mu gisagara c'abanyamahanga kitari ic'Abisirayeli, ariko ngo tujane dufate Gibeya. Yongera abarira uwo muntu wiwe ati, tuje mu gisagara kimwe muri biriya, twaka indaro Gibeya canke Rama. Nuko bararamiriza, izuba rirenga, bashitse hafi y'Gibeya h'Ababenyamini. Bakeberezayo, baja kwaka indaro Gibeya. Bashitseyo apfa kwicara ku kibuga co muri ico gisagara, kuko atawamenya ko haba indaro. Mana nidufashe. 18 aramwishura ati, tuvuye i Betelehemu mu Buyuda tuja mu misozi ya Efurayimu yo hirya, iyo naturutse. Nari nagiye i Betelehemu mu Buyuda, none ndatashe, kandi ndabuze umuntu yoma indaro. None naho nari nifitiye ivyarire vy'indogoba zacu n'ivyo kurya vyazo, hamwe n'ivyo kurya vyatwe n'uwo mugore w'uwo muhungu turi kumwe. Bakiriko barijandajandira, haza abanyagisagara b'abanyangeso mbi, bakikiza iyo nzu impande zose, bakubita cane ku rugi, babarira uwo mutama nyenurugo bati, sohora uwo mugabo yinjiye iwawe tumwonone. Iki cyaha rero cyababaje Imana, kibabaza Imana, ica yibuka ibyaha abigihe cyahose bariko barakora. Hanyuma turabona ushishikaye gusoma, urabona ko abantu babandanije kugezaho uyu muntu ariko umugore wiwe baramwonona kugeza apfuye. Amaze gupfa, uyu mugabo yaciye amwimburiramo ibihimba 12, abishira mu miryango yose y'Abisirayeli. Iki cyaha kibabaza Imana. Rero igihe cya Hoseya bongera gukora icyaha, bibabaza iki? Imana irayibabaza. Bimaze kuyibabaza, Imana icyo gituma bazatigaye babarire, nabo bakora ivyo, urubanza rurababadukiye, rurabashikiriye.
awujiye muri ku navuze n'ishengero ryacu cyangwa n'amashengero yarabizi ko izo munsi ariko ubu turiko turibagira ko twizeye duhaze sa niba kibaje ngaho bataje n'umuduga sivyo ariko nibuka mu gihe cya 60 bariko batubwira ingene zagenda bambe za 40 na 50 bapapa bari ibihumbi bakaduga iburani kudubuto rajya neza ariko ibintu bigwiriye ni amaso abonetse menshi ibintu bigwiriye yo habuze umwama yo babisirayeli bazobaza bati mbega nta mpande twagira mbega abanyagihugu ntibaze babaza iryo jambo yesu abatabara nibuze mubaza iryo jambo bamera ko byashitseyo nta baherezi twari dufise bemwe aho ngo yacibwa ibipande nta baherezi bariho mu bisirayeli nta bari bahari yesu adutabara kuko baciwe ibipande acibwa ibipande umutama yikorera ibipande by'imibyimba by'umugore wiwe abantu barorera ntituze tuvuge bamenga nta baherezi bari nta bongere bari bakiri icyo gihe kubera iki byabaye kubera iki byabaye nta makorali ariho nta bakontakite bariho aho usambanya ubwinge mu makorali mbega abakontakite barihe yesu adutabara yesu atugirire imbabazi yesu adutabare kuba icyaha cyose gikozwe yesu azogihana kubera iki
ariko nababwire ibizatuma mukira kuri ubugesera buri hagati mu makorari, kuri ubusambanyi buri mu makorari, kuri amacakubiri yuzuye mu makorari. Nicyo kizotuma mukira. N'ayahandi abaririmbyi bazobaza ati mbega abakontakiti bakoze iki ko twasambana bakari? Mbega ntibaje umwana umwe yahora yiba, hanyuma yaba ariko ariba, igihe kimwe arafatwa. Afashwe rero baca baramubaza ati numva bagariye mama, bibaza ngo n'ibindi agiye kumubaza. Nyina ashitse bagiye mubona mugurukira akamuca ugutwi ati kubera iki? Ntiyigeze abaza ndabizi yamuze. Yemwe barokozi b'Imana nkanje, bizoba bikomeye niwasigarana n'abagesera batumye umuntu acibwa mu bipande kandi warafutse. Amapasiteri aha turi mu bibazo mutaha ntabwo wanyu ntabwo n'agatoya, aha turi muki mu bibazo kandi bikomeye cyane utarabibona yifuza kumenya. Ariko nagomba ndababwire imbere yacu hari ibibazo bikomeye. Intama zizotubazira twabo. Kandi nibasigara muri zo nasigara izo bibazo bijyanye. Tube maso, shembe n'Imana mube maso, ari Imana mube maso, mukenyere mwambare neza uko mwambara. Twambare araje. Naho hari ubutunzi, naho hari ibintu bijojota, naho hari ibikomere mw'ishengero, tube maso. Tube maso. Yeah!
tuzobikora ariko igikwiye n'icyaha nuko duca bugufi dusubiye hariya muri Hoseya mu ntunge bihagaritsera tuheza Hoseya dusomye hariya twana igice c'icumi murongo wa 12 wa 13. Hoseya 10:12 mwumvise Hoseya aciye abagabo abantu arabwira ngo mubibe mugendereye ukugororoka mubone kwimbura kuko imbabazi ziri mumenye imishike yanyu kuko igihe kigeze cyo kurondera Uhoraho gushitsa ahazozira akarekura imvura y'iki mwariye ibyaha mwimbura ibigara bitatu mwariye ibyama mwariye ibyama ku binyoma kuko mwishimiye imigabo yanyu n'isinzi ry'abahinzi atatubaza. Yesu atubabaje. Hoseya atubwira abantu ati icyo babera cyiza icyo tumamwongera gukira enda nimuze mumenye imishike enda nimuze mwegera Imana kuko ibyo mwabivye ibibi mwimbura ibigara bitanu. None rero enda nimumenye imishike yanyu kugira ngo Uhoraho yongere arekure imvura. Arekure imvura mu ishenga rya Pentekoste, arekure imvura mu gikungu, arekure imvura mu mitima yacu mu ishenga ryo kuvuga imvura yongere igwe mu mitima. Dukure imishike ibitandara bihate ibyo twari inyabibi tubikureho. Abisirayeli batuba kwa bene bibi ngo duhawe Abisirayeli natwe ibyarimwe ibyari byarabagarariwe biri mu ishengero muze tubihagurukire tugire niba tubihagurukira gute turafuka tukamaza Imana tugahiga tuti Imana uri mu ijuru nitegereze uko twaba yitegereze uko twaba ungeze mwikuba cyane abakuki Mana hemuri igihugu cyawe muri iyi myaka ukimenyekanisha abantu b'iki gihe ntibaze bavuge ngo ntabahereze twari rijyaba mu cyo bakaro ntibaze bavuge ngo ibi byabaye avuge babi. Abakontakiti barore abize indimi kuri kaminuza baraba ntibizeye ntibizeye imvugwe base tuzaba tugoye kurusha abantu tuzaba tugoye kurusha abandi. Imana itugiremba, Imana idutabara. Sinigwa nasoma dusomye hariya mu bandi kuko Imana yagabiye guhera icyaha cya Yerobowamu yaravyetuye ntakasigaye. Niko muri ino minsi ishengero ry'Imana mwabakozi mwe mwabakozi nkanje tube maso nasoma ijambo ry'Imana ivuga ko hariya muri Zekariya ngo bakizigeza mu mukuku ntibiteguriye kuba ubwo igihe cyabo kigeze. Yemwe